ndumiwe burya ndamaze kuvyumva ariko nibaze yuko agasuzuguro bonje uko ndavyumva sinzi baza kunyihangarira abakozi bacu ndabivuga uko ndavyumva burya twebwe umuziki wacu ntabwo wicwe n'abanyamahanga kandi umuziki wacu ntabwo wishwe nabo baje kuririmba ngaha ahubwo umuziki wacu wishwe na twebwe nyene Okay bakunzi ba Inyishu Media hano kandi kuze John muvyara wanyu ndagarutse kandi inyuma ya kamera no munsi apana imbere ya kamera ndi kumwe na NORASQUWE nkuko mubibona ntare 6 ni ntare 5 6 ni ntare 6 okay ntare 6 NORASQUWE ubunya sindamwihakana ndamuzi turazinanye turi inyuma ya kamera uri ku buhinga bw'ivyuma ni Bobo Vanci nkuko bisanzwe murabizi ko ari we muntu ariko araduha amasanamu ameze neza so uno munsi rero aho twa tumaze igihe kirekire turiko tumubona NORASQUWE muri entertainment cankwe mu bikogwa hari heze igihe kirekire tutariko turamubona NORASQUWE kwanza bite ni sawa brother mumeze neza ni sawa guys tushaka kumenya amakuru yanyu ni iki kigo kiratuma mutariko muragaragara yaba mu kazi yaba mu buzima busanzwe ariko entertainment tutariko turababona cyane icambere kwanza ndaramukije abakunzi ba Inyishu Media yego nkuko mubizi nabantu nkunda nabantu dufitanye ubucuti bwinshi hamangerageje kuvuga cousin kuri ico kibazo cawe ntabwo natakaye muri entertainment canke mu isite canke muri quartier canke mu gihugu ndi ngaha nyene gusa burya je nkora ibintu vyinshi ndibazi ko benshi babizi sanzwe ndi umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana gutaza no guhimbaza Imana gospel mu mudiho wa rap kandi sanzwe ndi umuntu akorera kuri YouTube mu YouTuber sanzwe ndi mu fashion model ndadandaza impuzu sivyo gusa nkora ibintu vyinshi ndakora ibintu vya publicité n'ibindi vyinshi rero hari igihe bisaba yuko focusinga ku kintu kimwe nkorera ku kintu kimwe igihe kanaka kumbure mbonye cyasubiye inyuma nico bivako muri iyi minsi nemanze iminsi ndi mu muziki ariko kandi Crazy Media twagize utubazo two kudupirata no badutwara konte ariko Imana ishimwe ko yagarutse nibaze yuko kuva kuri no munsi dukoreye ku kino kiganiro abashiye gusubira kumbona mu biganiro so nikiye kintu muri ivyo byose ufavoriza cyane kuri ibyo bindi kubera tubwiye ibintu byinshi ukora hama natwe durakora ibintu byinshi ariko hariho ikintu kimwe kiba kiri principal kintu vuga ndagifavoriza ku buryo nibindi naho sino kushaka ko bipfa ariko nibindi bishitse bigapfa ariko ntokwemera ko gipfa kijya kintu usanga ufavoriza kurusha ibindi muri ivyo byose ico congora kwishura kubera ko ubwa mbere natambwe nkina filme burya ntatangwa kuririmba nakina amafilme yego imbere yo kuririmba wakina filme natangiye gukina amafilme n'amateatre mu ishengero bivanye nuko umudiho narimba rap utari wemewe cyane mu ishengero nari ndi mu nyagihe hama maze kuja mu ishengero basa n'abavyumva buke naho hatari cyane ndatangura kuririmba urumva nari umunyeshure navuga nti je umunsi umwe nzokora muri banki nakunda amafaranga avuga nti je nzokora muri banki inoti ariko maze guheza amashuri sinarose ahantu ushaka gukora muri banki ncanja mu vy'ubumenyesha makuru mbona menga birativye gufatisha ncanja kwisuma mu mpuzu urumva rero kugira ngo mvuge ico nkunda cyane burya biragoye kwera namanisanga byose ndabirimwo ahubwo ndabimanaginga byose kuri level imwe mu buryo aho wonsanga hose usanga ndi kuri calibre yo hejuru nivyo nkunda sinumvuze ngo ico nkunda gusumba ikindi byose ni sawa urazi NORASQUWE jewe mu bisanzwe je nawe hari ibintu bimwe duhurizako ubu journalisme hamwe no kuririmba gusa ico dutandukaniye ko mu buririmbyi uririmba rap ndirimba R&B rero jewe ngerageje kuvuga don yiwanje ihagaze mu buririmbyi nico kintu nisanzemo ntazi ingene caje casanga ndagikunze cyane kandi ndagifavoriza cyane mu yandi majambo nico kintu ntashobora kwemera ko gipfa muri jewe naho nzoba narashaje nshobora kuzokora cyane rero muri ivyo byose wavuze sinzi ko wowe ubikora kubera agafaranga cyangwa kwinjiza inoti cyangwa hari icyo ukora kubera ko ari ingabire yiwawe ufite umuntu afise impano nyinshi urazi yuko
nkiri kwishuri nkitangura kwishuri nari nzi gucapa cyane ariko uno munsi ntavyo nzi kubera iki sinegumye managing izo mpano mfise burya hano n'izindi mpano ufise wowe utaramenya burya naje hari izindi mfise ntazi nk'ubu je sindaba mu manege ariko nsanga mfise impano yo kuba muri neje ntambaye umupira urumva ugasanga ubaye igitangaze wowe none ntumva imbeho ugasanga ubaye umuntu wa mbere afise iyo mpano yo kuba uba mu manege utambara umupira rero bon ni impano nivyo kuririmba nta shuri navyizemwo journalisme je nize informatique de maintenance ahandi naho niga nyene ivyo nyene vy'amamashini n'ibiki vy'amarezo donc sinigeze mvuga ngo izo mpano zose mfise nivyo nagendagira ama formation yo kuririmba n'ayandi ya journalisme canke kudandaza ukaronka umuntu abikwigisha ariko vraiment nta shuri yavyo nize urumva vyose ni impano yego so Noraske rero tuje ku ntego ibintu biriko biraba muri entertainment sinzi ingene kuri ko abikurikirana si mu baririmbyi ndetse abanyampano bose ngaha mu gihugu cacu Burundi hari ikintu kiriko kiravugwa cyane cerekeranye no kwikura ko agasuzuguro k'ibindi bihugu sinzi ko maze kubikurikirana ivyo bintu ego ndamaze kuvyumva bunye ndamaze kuvyumva ariko nibaze ko agasuzuguro bonje uko ndavyumva sinzi baza kunyihangarira abakozi bacu ndabivuga ndavyumva burya twebwe umuziki wacu ntabwo wicwe n'abanyamahanga kandi umuziki wacu ntabwo wishwe nabo baje kuririmba ngaha ahubwo umuziki wacu wishwe na twebwe nyene sinzi ko ngaho hanze umva ariko bavuga indirimbo izo ndirimbo ziriko ziravuga burya uwo n'umunyamahanga ariko arazivuze oya n'umurundi kandi wose umenyesha makuru oya umumenyesha makuru kandi ari gihe usanga ariko azumviriza no kuri YouTube wanashima yego kweri katari kavuze indundi rero nivyo kuvuga ngo tubabuze nabonye bavuga cyane nk'abanyarwanda wanashima abanyarwanda burya natwe hari abaririmbyi benshi tufise bariko baraja mu Rwanda benshi cyane ugiye kuraba nk'abamizisye bariko baravuza umuziki mu Rwanda benshi n'abarundi usanga ugiye mu bubare abarimba mu karaoke bariko baravuza abarundi barimba n'abarundi urumva niyo ugiye muri karaoke batavugije indundi muri karaoke yo mu Rwanda usanga kenshi je naheruka gusimbira usanga kenshi ico numva novuga nivyo byo bariko baravuga nivyo turakeneye impinduka turakeneye ko umuziki wacu ushika mu yindi level ariko naguma ndabwire ko no muri Amerika umuziki muri Nigeria uravuzwayo rero iyo ikintu caje cahitinze kiba gihitinze ikintu kimwe twokora no kurondera amahiti no kurondera indirimbo zikunzwe kuri level yo hejuru jewe hari indirimbo y'abafrere baraho yitwa yo mu Rwanda yaravugijwe gusumba nizari zivumye mu Rwanda zaba Bruce Melody nabandi kubera ikintu ne yavugijwe yo gusumbiko ni kubera ko yari yabaye hit mu Rwanda normal mabobo nta kuntu indirimbo z'ahandi hantu zikunda kwinjira nko mu Burundi ngene z'ahandi zinjira ariko indirimbo yamaze kuba hit yashitse none yo yatangiye kuva mu Rwanda itaravuma mu Burundi oya yaravumye mu Burundi biragera kuri level n'abanyarwanda bashwaramo bisanga yo yamaze guhitinga ndivuga ko muri arena yavugijwe bariko barasinze mba ya finale ya basket imba byari biki baravuze ati yo no gufata yo sinzi ibintu byaguye kubera iki none ni kubera ko indirimbo yamaze kuba hit hari ujya mu peti w'umunyamuyinga ntuzenya ya ndirimbo madame voilà ijya mu Rwanda none ntiri hit none kubera ikiri hit kubera ko indirimbo yamaze kuvuma ntibafise ngene bayizibira nabone rero izo byo kuvuga ngo tuzibira indirimbo ngaha iwacu kubera iki ntitufise ico tuyizibiza indirimbo ntizibizwa no kuvuga ngo ni muzinyenga amaradiyo ngo ni muvuza ngabamenyesha bakuru indirimbo izibizwa n'indirimbo bakoze hit nawe ukora iyindi tumaze kuronka amahiti nk'amajana 3 ngaha anye mu mwaka umwe yo mu gihugu cacu vyogenda gute ngo haje mu yindi ndirimbo tworonka umwanya wo kuyumviriza gute kandi dufise ziri hit gusa tugerageje kuraba Noraske ngaha mu Burundi ni soko ry'ibintu ibintu byose biva hanze bishikira ngaha iwacu jewe sinzi gituma tutaravye no mu muziki gusa abanyempano kenshi usanga eske nta mafilme akinirwa ngaha iwacu mu Burundi eske nta ndirimbo zisogwa ngaha mu Burundi eske nta bintu byiza bikorerwa ngaha iwacu dushobora kuraba ariko ugerageje kuraba filme ziva Tanzania filme ziva Rwanda mu Bushinwa nizo ziriko bakunda voilà nizo ziriko zirafata ngaha cyane kurusha izi iwacu ndundi
rero jewe mfise ikibazo anya mu Burundi nta kintu ciza cyo kirakorwa muri entertainment nta kintu ciza kiko kirava mu Barundi biwacu ko Abarundi bagenzi bacu bariko baruhurumbira ibyo hanze sinzi ico uriko babivuga ko we kugeza kuri uno mwaka jewe ico no bivuga ko ibyo byose bariko baravuga ikintu cyamaze kuba ciza nta kona kimwe Abarundi batogikunda filme ya Mugisha twese turayizi yego filme ya Mugisha no mu Rwanda n'ubu Mugisha hamwe yoca mu Rwanda bararyama no hasi ati uyu muntu ararenze ndazi ko abantu bariko badukurikirana bari mu Rwanda bashireho commentaire Mugisha aripfuzwa kubona ubu yarahindutse afise ibyanwa byinshi baramwifuza kumubona kubera iki filme yaravumye sivyo iyo ikintu cyamaze kumenyekana kiba cyamenyekanye en fait abo bavuga ngo ivy'iwacu ngo ni isoko y'ibintu byose sivyo frère kubera hari ibintu biri mu Rwanda biriko biravuzwa tutariko turavuza ngaha kubera ko bitariko baravuzwa ni kubera ko ivyo bariko baravuza barabigiriye promotion nini ahubwo nitwige ibintu vyacu kubigira promotion nini urumva akarorero filme ihurizo ry'amakuba hiki rafatisha none ngaha mu Burundi filme ya Fanny Lavine umufakazi ntihafatishije ngaha hariho filme z'abantu benshi East Africa za babeli ziko zirafatisha si kibazo cy'ivyo ni kibazo uri ku promoting ikintu cawe gute brother wa promoting ikintu cawe barakimenya akarorero hari umujama aho yakunda kuja mu mafoto Tambwe uyu jama Tambwe Tambwe none yamenyekanye gushika mu Rwanda byagenze gute yara promotingwa aramenyekana so niba promoting ibiri bamaze kubipromotinga nta kuntu nakumwe bitazopasa yego so Noraske tugushimire cyane twari twibaza yuko kuba utari muri entertainment utariko uraboneka cyane nuko ibintu utariko babikurikirana ama tugushimire cyane kugira ico uterereye nico uvuze ku biriko biraba twibaza ko ari cyumviro cawe tuzogerageza kubaza n'abandi natwe dufise ukuntu tuvyumva merci sana Noraske. Thank you sana cousin. Nakunda sana. Thank you. Okay.